Ego, twibutse abariko baradukurikira ko tugeze mu mwanya w'igice cya kabiri cya kino kiganiro, aho duha ijambo abariko baradukurikira kugira ngo babaze canke bunganire, ariko imbere yuko tubaha amajambo mbere Alice mugenzanje anavuge abo yashize ku rutonde rwa mbere, nashaka abanze yibutse amategeko agenga kino kiganiro. Ego urakoze Gilbert, nkuko twama tubikora muri ibi biganiro vyacu, hariho amategeko ngenderwako kugira ngo dushobore guhanahana neza amajambo kandi ivyiyumviro bishobore kumvikana. Ubwa mbere dushaka gusaba abifuza kubaza ibibazo canke guterera baze kwibanda ku biganiro hagati y'u Rwanda n'Uburundi vyahagaritswe, kuko niyo ntumbero ikiganiro c'uno musi gihagazeko. Ibibazo bidahuye n'ibi mutwihanganire ntituza kuvyakira. Hanyuma tuze kugerageza twubahirize umwanya, ni ukuvuga iminota iri hagati y'itatu n'itanu kuri uwo wese aza gufata ijambo. Uza gufata ijambo kandi ikibazo agerageze acerekeze ku mutumire akibajije kugira ngo vyorohere abatumire bacu ushobora kuvyishura. Uwifuza guterera agire ko ntatarire kugira ngo benshi bashoboka bagire amahirwe yo kubaza ibibazo vyabo canke guterera. Ubwa nyuma naho ivyiyumviro vyacu tuza guterera muri kino kiganiro canke ibibazo naho utoba uvyemera, kugira ngo ivyo ushikirije bishobore kugira ikimazi, tugerageze dukoreshe imvugo yisoneye atagutukana no guterana amajambo. Nivyo tuza guhagararako ahanini Gilbert. Ego Alice urakoze, nongere ko ikindi yuko ababaza ibibazo mwokumviriza ko ikibazo wari ufise ata mugenzi wawe yamaze kukibaza, kugira ngo ntugisubiremwo, ngira mwokwakira abamaze kuduga ubwa mbere. Alice Hakizimana. Ego hariho abamaze kuduga, watanguye gusaba ijambo ni Hydro-Québec. Hydro-Québec niwe ariko ratwumva, kugura akamiko kawe ukabaza ikibazo cawe canke wagira intererano yawe, Nyankamugayo aca yikazanura niwe aza gufata ijambo inyuma yawe. Ego murakoze kuri iki kiganiro, murakoze ko batumire, kandi murakoze kumpa ijambo. En fait ndiko ndabumviriza, numvirije ko iki gisirikare cy'u Burundi kigeze ahatemba, igisirikare ubuhenye l'insubordination, aho harimo akajagari, ahantu umukaporale afise ububasha bwo mu generale, aca avuga icyo gisirikare none kigeze aho hantu, mwumva ko cyaguye deja. None abantu bari hanze depuis 10 ans barindiriye iki ngo bagifate? Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, est-ce que l'apparence de désordre n'est pas l'ordre elle-même? Kubera turazi igihugu tuvuyemo u Burundi, quelquefois le désordre c'est l'ordre. Murakoze. Murakoze cyane Nyankamugayo, ni mugura ka mikro kanyu umushikiriza ishingiro canyu canke sinzi ko ari ikibazo mushaka kubaza. Murakoze kuma ijambo, sinzi ko munyumva. Ego turabumjana kwijana. Murakoze, nagira manze shimire Fokode namwe mushikiriza kino kiganiro, eka nabatumire ndabashimire bivuye ku mutima. Ikibazo canje ni kibazo mbwangira mbanze mvuge nti mwatubwiye yuko umushikiranganje w'u Rwanda yavuze yuko hariho ibiganiro vyari entre Burundi n'u Rwanda vyahagaraye. Ikibazo canje none Uburundi buremera ko hariho ivyo biganiro? Nico kibazo cambe, nyimba naho ivyo biganiro Uburundi buvyemera nkuko u Rwanda rwavuze ko vyahagaze, mwoduha amakuru y'ivyo Uburundi bwasaba canke ivyo u Rwanda rwasaba Uburundi mwoba mubizi muri ivyo biganiro vyari bihari, mwoba mwarabimenye. Munkundiye naho nagira mbaze ikindi kibazo, hariho amakuru ntafitiye ivyemezo yigeze kubaho kera mu batwaye Uburundi n'u Rwanda. Ico gihe hariho umuhari wagwana mu Burundi Paripehutu FNL wari mu Rwanda. Uwatwara igihugu Burundi ico gihe yari Bagaza, arasaba Havyarimana yuko Paripehutu yova mu Rwanda, yari ivuye mu Rwanda iraja muri Tanzania, nyimba ntihenze baraza kunkosora. Ikibazo canje niki, muri ivyo biganiro mubona yuko u Rwanda rushobora gusaba Uburundi yuko FDLR yotuzwa ikava mu Burundi?
murakoze kuri kano kanya mu mwanya. murakoze Iki- ikibazo Nyankamugayo. ndakibajije abatumire bose, ikibazo ndakibajije abatumire bose. Egome baza kubishura. Ukurikira ni honorable Iramubona Ben Eric. Honorable Iramubona ni mwa muriko muratwumva mwakugura akamiko kanyu mugashikiriza ishiyumviro canke mukabaza ikibazo. Yego murakoze kumpa ijambo nagira mbanze ndabaramutse n'abatumire. sinzi ko mushobora kuduza ijwi Irambona muvugira kure. Yego murakoze kumpa ijambo nagira mbanze ndabaramutse n'abatumire ku kiganiro ciza baduteguriye kuko ibintu biriko birabera ngaha mu karere biteye ubwoba. Benshi turatanguye kwikanga ingwano y'akarere. Nagira sinzi ko abandi bamwumva twene turiko turamwumva. Murambabara ijwi ntirimeze neza ndafise akagripe gatoya n'inkorora ariko ndagerageza nariko ndavuga ati ingwano ziriko zirabera hano mu karere zirateye ubwoba kuko zishobora sinzi nk'umutumire akunda kwihweza cyane nyakubahwa Pacifique ndakunze kubona agira umwihwezo yoba abona yuko hari intambara ishobora kuba mu karere k'ibiyaga binini ariko jewe nkibaza impamvu abasirikare b'u Burundi nagira ndamubaze ico kibazo ndakeneye kimenya abasirikare b'u Burundi bariko barungikwa ku bwishi mu gihugu ca Kongo naraye numvise bavuga ko ari abasirikare bashika ku 10,000 abo basirikare bagakoreshwa nk'abacakara nk'abamercenaires umusirikare yaronse inyigisho za gisirikare akagenda mu kindi gihugu agakora nk'umumercenaire atanyungu ariko arabibonamwo akabandanya akora umwuga wiwe nk'uko igihugu kibimusaba. Mbega wewe nk'umusirikare mubo bagerageza kuvugana ntawoshobora kwiyonkora mw'ubwo buja bagakora ico amategeko y'igihugu abarekurira kuko birateye isoni kumva umusirikare w'igihugu yagiye gukora nk'umumercenaire ata amasezerano igihugu gifitaniye n'ikindi canke mu gihugu bagafatwa nk'uko navyumvise ngo ushobora guhabwa igihano co kuzunguruka igihugu. Ikindi naco nagira ndamubaze mubo baganira ni gute umusirikare nka kaporale ashobora kugarariza kapiteni canke komanda kompanyi nzi yuko mu gisirikare hariho discipline benshi baba baratojwe mu gihe c'inyigisho za gisirikare. Turavye amasezerano y'Arusha nk'uko umutumire yagerageje kubivuga cari gisirikare ca bose mugabo twumva hari ubwoko bumwe bwiganje bamwe sinzi ko ari kugomba kugarukana nk'ivyo twahoze twumva mu myaka yahera ku ntwaro zaheruka mugabo ibintu birateye ubwoba cane. None mubona nk'Uburundi aho bugeze hokorwa iki ku batumire bose? Ikindi naco mumbabarire ikibazo ca nyuma hari ikibazo nkunze kuraba hagati y'Uburundi n'u Rwanda bamwe baravuga ati hariko haraba ibiganiro abandi nabo mbega ivyo biganiro vyoba biriko bibera hehe? Abatumire naco nyene ico kintu bokitwishura kuko twebwe nk'abantu batoya ntavyo tuba tuzi kuko turazi ko igihugu c'u Rwanda bamwe caduhaye indaro ariko tukavuga ati mbega ivyo biganiro ko biriko biraba kandi Uburundi bwagiriza u Rwanda ati bamwe bahungira mu Rwanda nibo dushaka. Mbese ivyo biganiro ntimwumva yuko hari ikindi kintu cinyegeje inyuma canke vyoba vyarahabaye? Murakoze. Ibibazo vyanje n'intererano zanje abatumire bose bomfashanya kuzishura. Murakoze cyane. Nibutse ico nabwiye ababaza ko muza murumviriza utubazo tuba twabajijwe n'abandi kugira ngo nimudusubiremwo. Turaza turakira umugwi w'abantu batatu arise mu nkundiye twabanza guha ijambo abatumire kugira ngo bishure umugwi w'ibibazo vya mbere. Yego. Kumbure Pacifique ngira mwotangura ndabona Dieudonné bashiraho ishize sinzi akabazo yagize ngira aragaruka mu kanya sindiko ndamubona ku murongo ariko mu kurindira ko tutunganya ivyabashiraho ishize mwe murishura. uyu wa mbere yabajije sinamufashe izina yagize ati igisirikare caraguye Yitwa Idrock Beck sinzi yuko ari ryo zina ryiwe ry'ukuri canke ari ryo yitaziriye. kaca baza ati abari hanze none barindiriye iki kugira bagifate
iki ngira sinibaza ko kijanye gose n'ikiganiro twarimwo ambabariro uyu numva sinoja ngo ngiye mu vy'ubugene ngo abo hanze nabo bagiye gufata ngo igisirikare c'u Burundi cyangwa gufata igihugu ngira no bandengeye ivyo turimwo muri kino kiganiro. Hanyuma Nyankamugayo ati Uburundi nabwo ko u Rwanda ruvuga ko ibiganiro vyahagaze, Uburundi nabwo bwoba bwemera by'ukuri ko hari ibiganiro, boba baganira iki, impande zose zasaba iki? Uravye kino kiganiro cagizwe n'umushikiranganji w'imigenderanire w'igihugu c'u Rwanda, we nyene aratomora ibihe bagiye barashobora kuvugana, aravuga aho baganiriye muri Zanzibar, aravuga kandi intumwa z'iperereza z'u Burundi n'intumwa z'iperereza z'u Rwanda zahuriye i Kigali. Muri iryo tangazo vyose agenda arabitanga, agatanga n'ibihe, amatariki ivyo bintu vyariko biraberako. Rero vy'ukuri bobo igihugu kinza kivuga ati twaravuganye, baba baravuganye n'ivyo. Mbere ndibuka ko ari ikiganiro kindi twagize aha twabivuzeko, ndibuka ko twabivuzemwo turavuga, ico gihe twaravuga n'amazina y'intumwa z'u Burundi, ico gihe twari twamenye ko zagiye mu Rwanda, harimwo nk'uwari buramatari wa Ngozi, ubu n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, bya General Leonidas igikirundi rirasize. Hariho mukuru w'iperereza ry'igisirikare Colonel Jean Daferman Irakiza, harimo kandi n'uwo mw'iperereza y'iryo risanzwe twita documentation. Abo ico gihe byaramenyekanye, twarabivuze ko bagiyeyo. Ivyo Burundi ntibwigeze buvuga na rimwe, Burundi ntibwigeze buvuga ko bariko baravugana canke ko baganiriye, ico ntikigeze kibaho ku ruhande rw'u Burundi. Gushika uyu munsi rero kumburengira ko umushikiranganji w'u Rwanda yavuze, kumbure mu Burundi nabo tuzokumva baciye bishura, ariko hariho kenshi tubona batishura, batemera gutomora ibintu. Ico tumaze kubona nuko kenshi Burundi bushaka kuganira iyo busugerejwe, ubona ko bubangamiwe, aho kenshi buragira bene izo ntumbero zo gushaka kuvugana n'u Rwanda, ariko dufise abatware, mumbabarira ijambo ngira nkoreshe, abatware umenga ntibagira ijambo, kuko umuntu w'umugabo agira ico yiyemeje. Iyo bavuze ko umuntu afise ijambo, n'umuntu agira ico yemeye kandi yacemeye ubuzi ko azogikora. Ariko ijambo ritanzwe n'umutegetsi w'u Burundi ni ijambo rifise agaciro mu mwanya rimufasha, ubundi mwanya uko ibihe bihinduka ijambo ryiwe riba ryahindutse. Kumwe wumva abakuru b'ibihugu twabonye bahura, Perezida Kagame akaza mu Burundi agahura na Perezida Ndayishimiye, bakagwana mu nda, hakerekanwa ko umengo hari ibintu bigiye guhinduka bikaba byiza hagati y'ibihugu. Mu kanya isasi ukaza wumva w'u Burundi yanyegeye, yarungitse ingabo zambitse ivyo muri Kongo, bakamubaza karahira ati sivyo, nta ngabo mfiseyo kandi niziriyo ntizorenga Sud-Kivu. N'abantu bameze uko, ntiwigera umenya vy'ukuri ijambo ryabo iryo ari ryo. Rero n'uwuzoshika nejo na hirya yejo akaganira n'u Burundi azokwama amenya ko ari abantu bameze uko, ijambo ryabo riragoye kumenya. Ni umukuru w'igihugu, mwibuke yari umukuru w'igihugu w'umuryango wa East African Community, niwe yarajejwe, yariko arongoye, ameze nk'uriko ararongora ibiganiro hagati y'abariko barajyanira mu byo muri Kongo, yitwa ko ari umushinga ntahe, arungika y'ingabo zitwa ko ari zigiye kuba hagati ya M23 n'igisoda ca Kongo. M23 muribuka irekura ibibanza yari yafashe bitari bike, ikacibihereza abasirikare b'u Burundi bari bariyo. Ba basirikare b'u Burundi baca bakora iki? Uwo mwanya nyene Ndayishimiye yitwa umushinga ntahe aba ariko arungika ingabo zindi, aja kuvugana n'umwe mu bariko baragwana, agira ati hajya ahantu banshinze ahubwo ca ndahaguha, ahubwo kandi reka ndaguhe n'ingabo dufashanye tugwanye bariya batwizigiye. Umva uwo muntu wobandanya umwizigira gute mu vyo avuga? Nejo bundi bazovugana nabo bantu baze bamenye ko bari kumwe n'abantu batagira ijambo, utigera umenya vy'ukuri aho bahagaze. Ivyo basara bamwe n'abandi sindabifise, nohava sanga ngiye kubarengera.
kumbure ivyo bihugu nyene bitashimye kutubwira ivyo baganiriye, reka twebwe tube turabibangiriyeko. Hanyuma yanabajije ati mu gihe ca Perezida Bagaza mu 79 Perezida Bagaza yarigeze gusaba Perezida Habyarimana ko abaparipehutu bari mu Rwanda birukanwa, kandi ico gihe barirukanywe bagenda muri Tanzania. Ku bakiri bato cane kumbure iki ntibashobora kuba batakizi ko cyagenze. Ico gihe mu Rwanda hariko habera inama yahuza abakuru b'ibihugu, igihugu c'Ubufaransa n'ibihugu vya Afrika. Hanyuma Perezida Bagaza yari akiri muto, amaze hafi imyaka 3 ku butegetsi. Ashitse mu kibanza yicaramwo, asanga abaperezida bose bahawe impapuro. Izo mpapuro zatuka ubutegetsi bwiwe, zavuga ko mu Burundi hariko haba genocide y'abahutu, zatanguza nyene kwerekana ko hari abahagurutse bagira bagwanye ubwo butegetsi. Ubwo nyene Perezida Bagaza ico gihe carahaguruka mu nama nyene, yahagurutse aho nyene na delegation yiwe, bava ngaho baja gufata indege basubira i Bujumbura, inama ntibayikoze. Muri uwo mwanya wa mbere baparipehutu baranaryohewe, baravuga ko bamunesheje kubona umukuru w'igihugu bamubuza kubandanya inama y'abakuru b'ibihugu. Ariko rero ashitse mu Burundi, Perezida Bagaza yabwiye Perezida Habyarimana ati bijya wakoze nanje ndabishoboye, atumenye ko mfise impunzi z'abanyarwanda batari bake ngaha mu Burundi. Yamuhaye, sinibuka mwanya yamuhaye uko ngana, amubwira ati abo baparipehutu bose utabirukanye mu Rwanda, ndaguhaye umwanya muto, nanje igitero ciwaje uzokibona, zijya mpunzi zawe zose ziri wacu nabi igitero cyabo uzoca ukibona. Habyarimana vyaramuteye ubwoba, koko umva Bagaza yari akiri muto cyane, yari agishika bibaza ko akiri febre, akiri tanguva aragira uwo mukuru w'igihugu. Yari umukuru w'igihugu, mwibuka ko yafashe ubutegetsi afite imyaka 31. Habyarimana yazari amaze imyaka 6 ico gihe ku butegetsi, agira ati uyu mwana aje rero reka tumukange. Bagaza amubwira ati nimba uri umugabo baguma aho hantu nanjye ndakwereka ibyo ashoboye. Habyarimana vyaramuteye ubwoba, acarabirukana. Ikibazo ati none ubu abo mu Rwanda nabo boshobora gusaba Burundi ko bwirukana aba FDLR bari mu Burundi canke bakabuza Burundi gukorana na FDLR? Ico sinocishura, nibo bazi uko bakora. Kumbure ibihe byabo bigeze ko babikora canke ngira bigenza nkuko Perezida w'u Burundi w'ico gihe yabikoze, nabo abanyarwanda ngira nabo bafise uko bazobigenza. Sinobishurira, ariko nta nkeka ko iyo bavugana ico kitoshobora kuburamo, kuko ari ico kibazo ubona ko leta y'u Rwanda idashobora kwihanganira na gatoyi. Nibaza ko baramutse bavugana ico kidashobora kuburamo. Hanyuma uwitwa Honorable ntanditse irindi zina ryiwe, yagize ati mbega yitwa Irambona Eric. Okay, Honorable Irambona Eric ati ingwano ntimubona ko ishobora guhinduka ingwano y'akarere kose? Kuri ico Perezida Ndayishimiye nibo yabitangaje, muravyibuka mu ntango z'uyu mwaka, we yavuze ngo riva generaliser, sinzi ko mwibuka yakoresheje ijambo generaliser la guerre. Yaragiye no mu Kirundo aravuga ati bamwe bakinjira Uvira, je nanje nzoca mu Kirundo, Kigali ntirikure, natwe tuzobereka yuko dushobora kubafata. Rero kumbura iyo risque iriho. Muri Kongo hamaze kubera ingwano nyinshi bakunda kwita ko ari ingwano za Afrika yose. Mugiye muraraba ingwano zagiye ziraba, haramaze kubera ingwano zihuza ibihugu bitari bike zikabera muri Kongo nyene. Sinzi ko ingwano yohava izoja bukikatandukira ibindi bihugu, ko bazoguma basekanira muri Kongo nuko ibihugu bizohava bitandukira kugwanira hagati yavyo mu bindi bice. Aho sinovuga ngo ndashobora kubibona ubunyene, ariko uwo murindi biriko urateye ubwoba nk'uko bivuze. Hanyuma ikibazo cagarutse y'abakuru yu Honorable Eric n'abandi nyuma bagize bati bano basirikare b'u Burundi ibi bintu bo bavyemera gute? Bavyemera gute ibintu nk'ivyo? Ni gute batavyikuramwo? Nibaza ko nkunze kugira nti abasirikare
abasirikare bafise ukwabo bakoze twebwe ngira abasivile tudashoka dutahura iyo barinze bakora ikintu bagikora nyene bagikoze ntusanga biba imbere ngo twese tumenye ngo abasirikare bimirije gukora ibi tunabimenye kenshi biba byanapfuye nibaza ko ivyo vyose abariyo n'abarundi nka twebwe twese ivyo tubona barabibona nibaza ko hashobora kuba igihe tukabona bahagurutse nabo bakagira ivyo banse kuko bene ibi bintu turiko turabona nk'abagira bati amafaranga yacu arihe bakaca barondera kubazimya burya n'ibimenyetso bito bito vya mbere aha uzubona bamwe bakavuga ati tureke twitahire naho baciye babapfunga bijya n'ibimenyetso vya mbere nuruhe rugero bazogera ko gushikaho ubumugwi munini canke bose bakabivugira hamwe ko bavyanse sinzi umwanya bifata sinzi iyo processus y'abasoda ingene igenda ariko ndemeza abasirikare n'abarundi nka twebwe twese kimwe mu bibazo abasirikare bafise uyu munsi Dieudonné yakivuze ni kwa gutinyana iyo uvuganye n'abahoze bagwana muri FDD bavuga ko batinya aba ex-FAB bavuga ngo nico twokera aba ex-FAB nibo boturega uvuganye n'aba ex-FAB akubwira ati twebwe ntituzi bajya aba FDD ibyo barimwo twaba dusanga twisutse rero ico uko gukebana kuracyariho mugabo bizogarukira he bose bazobandanya kwemera gufatwa uko bafashwe ryari ntavyo nzi ivyo twese igisoda n'igisoda nyene umuntu kumbure ararindira akabona uko bazoha bavyifatamo gute kaporari ashobora guha amategeko komanda kompanyi canke yaha kapitene kubera iki bitera ibona kumenga hari ubwoko butera bwiganza mu gisirikare ikibazo ca kabiri gisa n'icishuri ca mbere uko CNDD-FDD itwaye igihugu niko inatwaye n'igisirikare mugenzi wanje yamaze no kubisigura bihagije akajagari bazanye n'abantu ncishijemo wa mu general twavuganye ejo niwe yagize ati rimwe mwikosa CNDD-FDD ifise ikintu ca mbere cyayinaniye mu gutwara Burundi ni CNDD-FDD vyayinaniye gutwarira igihugu ni CNDD-FDD binanira no kuvuga ijambo ryerekeye abarundi bose iyo bategetsi bariko baravuga cyangwa bariko barakora biyumva bakorera aba CNDD-FDD nyene biyumva ari abo muri CNDD-FDD kurusha kuba b'igihugu bakatera bifata cyane nk'uko bifata ku rugamba rimwe na rimwe n'imvugo bakoresha zikaba imvugo zo ku rugamba bakiri ku rugamba byarabananiye kuba abategetsi b'igihugu rero no mu gutwara igisirikare bifata nk'abo umenga bari ku rugamba ugasanga umukuru aracunzwe cyane ntiyizigiwe uzosanga mu gisirikare umukuru w'igihugu wenyine ubwiwe ashobora kuvugana na kaporari ivyo mu gisirikare ca kera ntivyabaho mu gisirikare ca kera umukuru avugana n'uwo musi akavugana n'uwo musi umwe wese agaha itegeko uwo musi ariko ubu umukuru w'igihugu aragena umukuru wa region division aragena abandi bakuru mugabo akaca aho nyene mu ikambi cyangwa muri iyo division cyangwa ugasanga afise kaporale nibo yizigiye bahoranye ku rugamba yahora ajejwe umutekano wiwe kera ugasanga niwe yizigiye cyangwa ati nashizeho komanda ariko niwe uzomuncungira niwe uzomundabira ku buryo rero imwe mu ngorane ikihaba nuko wa mukaporale nawe aza yiyumva yakomeye akumva ko ari washobora gutanga amategeko cyangwa atubaha wa mukomanda kubera ari we yivuganira n'umukuru w'igihugu komanda nawe ugasanga afise ubwoba aragira ati jewe bino bintu sinzi uko bimeze nkagira nabi uwundega sindamuzi ko biza kugenda uyu mu ex-FDD ndamutinya abo bavugana sindabazi jewe ndi mu ex-FAB yigorewe ntafise aho ntabaza ejo niyandodobereza barangira ivyo bagomba ukaca wisanga komanda niwe yisemba kaporale niwe agira ati wewe ushika uramvugira urantangira ibi iyo yagize imana akanamumenya ko yakomeye avugana n'abakomeye nuko igisoda bacishe abo ba CNDD-FDD nk'akarorero gatoyi nko kuri no ntambara ibera muri Kongo mpereze kuri ako karorero uwitwa ko arongoye intambara muri Kongo ninde abasoda iyo bagiye kugwana bafise chef d'état major ajejwe igisirikare kigwanira hasi uwo ni waba yitwa ko ahabwa raporo buri munsi y'urugamba habwa uko bimeze akarupanga akagira indi état major yiwe uri kuyakurikirana ivyo muri Kongo ariko vy'ukuri ugaba urugamba muri Kongo ni
icegera c'umukuru w'ingabo zigwanira hasi. Ubu hariho general major hajya yitwa Mark utwara igisirikare kigwanira hasi n'umu ex-FAB, ariko icegera ciwe ni wakomeye umwe twavuze Elia Ndizigiye batazira muzinga, niwe vy'ukuri agaba ingabo zibiri muri Kongo kurusha uwumutwara ari hejuru yiwe. Imbere yiwe hahora hari uwitwa undi mu general major yahoze anatwara iperereza rya gisirikare, zina ryaza ndaryibutsa, niwe yahora ari muri ico kibanza. Uwo niwe bahaye ko agiye gutwara kimwe bita FRAD, baca bazana muzinga abari wamusubirira, abari wabandanya gaba ingabo ziri hariya muri Kongo. Rero urasanga uwo mu ex-FAB ari ngaho nk'igishusho, matitre arayafise, n'umukuru n'ivyo, ariko icegera ciwe ni wafise ubutegetsi, ugasanga komanda atinya icegera, agatinya n'abandi bato cyane atigera amenya bo biyo bashika wewe abadashobora gushika. Ico gisoda bacishe gutyo, baracishe gutyo, kimeze nk'ikiroberi, umenga hari kiroberi kindi kiri ndani mu gisirikare. Ico kiroberi kiri mu gisirikare akaba arico cizewe n'umukuru w'igihugu, akaca gicungisha abandi basirikare bariyo barimwo bahoze bagwana kera, avuga ati bajya no kuraba neza burya sinzi ivyabo, mugume muraba ivyo bariko barajamwo ivyo ari vyo. Utundi tubazo, akabazo kanyuma mbona gasa nako twamaze kuvuga, gira ati ivyo biganiro mbega bibera hehe, hoho vyarabaye vy'ukuri, namaze kubivuga ko. Murakoze. Ego Dieudonné Bashiraho ishize, ngira mwari mwumvise utubazo mwabajijwe, namwe mwogerageza mukishura utwo kumbure Pacifique tubayishuye kugira ngo twakira umugwi w'ibibazo ukurikira. Murakoze. Ibibazo nka vyose bari babitubajije, twese nibaza ko ari ikibazo cari caje kintumbereye bwite. Gusa hariho nk'iki kintu kijanye na risque yuko habaho un conflit regional. Koko Perezida Ndayishimiye yarabivuze, ariko umuntu agaheza akiyumvira ati mbega igihugu kitagira essence, igihugu kitagira igitoro, igisoda kitagira igitoro kiravuga ngo gikeneye kuja mu ngwano ngo z'akarere kose. Haraheze nk'amezi yoba yaba 8 canke umwaka, nk'umuntu yari ajejwe logistique yaragiye aravuga ati jewe iki gisoda mwampaye ngo ntwari vya logistique ndabisubije. Hanyuma utwara igisirikare amaze ati none ubisubiza kubera iki? Ati none mumpe gutwara igisoda nkamwe hoba nk'ingwano atagitoro coba bokoresha indwi zibiri mfise, wumva ejo hamwe hoba ingorane mutovuga yuko ataco n'amazi. Ati ico nico tumugenda kubera n'ubundi yoza si wazoca kirangura ngo akironke. Rero imisi yose ibintu bijanye no kuja mu ntambara bisaba uburyo burebure. Sinibaza yuko uno munsi ubukene abarundi barimwo buzura inzara ari ubwo kuja mu ntambara, ari umugambwe uzifisemwo inyungu, abarundi ata nyungu n'imwe babifisemo. Ariko koko mu ngingo nyinshi abatwara bafata ni gake ubona yuko babanje kwiyumvira abarundi, ahubwo bobo biyumvira agenda bakiri mu ishamba bari bafise, biyumvira agenda y'umugambwe. Umengo naho abarundi bopfa bagahona bose, bishwe n'inzara, bishwe no kubaho nabi, bishwe no kutavugwa, bishwe n'ubujuju. Umengo mu gihe umugambwe CNDD-FDD ukikura kwirikirana amagenda yabo, ama ideologie yabo, umengo ivyo abarundi barashobora kuguma babihonyorerako. Akantu je nagomba guhereza ko nakabavuga bati none usanga bimeze uko abasoda bakabafata uko koko gwiki. Ni nk'ibi nyene turiko turakora byo guhanura, hanyuma ibindi navyo uwigiza agatebo bamuyoza ivu. Kenshi birashika ukaja wumva ngo tabariza abasoda banaka ngo barabajanye, tabariza umusoda kanaka barabajanye. Hari naho hora bavuga bati mbega none basivile ni basigaye batabariza abasirikare, kandi abasirikare aribo bari biyemeje gukingira abarundi, ntibagishoboye no kwikingira bo nyene
nk'abo bafatwa uko babaha ibihano bibasuzuguza cane cane bagahanwa ko bubahutse kuvuga ijambo. Murumva ahantu tugeze aho umuntu ahanwa kubera abajije utwiwe. Hari umwanditsi w'umufaransa yari yaravuze ijambo ritari ryiza avuga ngo umusirikare ngo ni umucakara yambaye uniforme. Sankara nawe yari yavuze ati umusoda adatahura neza ivya politike usanga ari umwicanyi en puissance kuko ntabazi icamutumye aja aho hantu. Rero nibaza yuko icokorwa nuko abo basoda nyene aribo bakwiye kuraba uko kuntu bafashwe, bakaraba yuko bihuye n'ibiri mu mategeko abagenga n'ingene bategerezwa gufashwa. Nihaba havuga umwe agafatwa nabi bakaraba ingene babaza hamwe, vyobaza benshi sinibaza ko bobahereza mu munyororo bose. Je naciye muri service militaire obligatoire duhejeje secondaire, twese twategerezwa gucayo. Harabaho ibiganiro bita causerie morale. Causerie morale rero nk'uko biri no mwibwirizwa nshingiro, abasirikari bategerezwa gusigurirwa ibintu barimwo, bagasigurirwa amategeko abagenga, bagasigurirwa uburenganzira bwabo. Abasirikari rero si ibikoresho, si abacakara, ni abanyagihugu mu bandi bafise uburenganzira ku gihugu cabo, na cane cane ko barimo baracitangira gusumba abandi. Ntibagume rero bibaza ngo hari uwundi muntu azoheza batabariza ngo abatabare, ahubwo abarundi batubitse uwavubi babagurira ibigwanisho byo guhagararira igihugu, byo guhagararira abanyagihugu. Ni vyiza yuko bashobora kuja barabaza bene ivyo bibazo ku buryo bitora umuti, kuko mu bahanzwe, mu banyagihugu bahanzwe, naho babahenze mama ngo barabongeye amahera ibihumbi amajana ngahe kugira babahuma amaso. Inyishu si y'udufaranga babaha, inyishu y'umusirikare si umushahara ahembwe, ahubwo ibanga ryabo rirengeye umushahara baronka, n'ibanga ryo guhagararira igihugu kugira ngo ntigitembe barorera. Nibaza rero yuko inyishu izova muri bo nyene, nka kurya ubona nivyo ntibarikuriwe kugira amasendika, ariko nico gituma bashizeho bene ivyo biganiro bija biraba mu makambi, biba kenshi, ariko usanga umuntu atagishobora kuvuga. Bizosaba yuko nta bantu ibihumbi 20 ushobora kubabwira ngo uravuga ndakugira uku, uravuga ndakugira uku, uravuga ndakugira uku. Mu ryogora duhure riri mu banyagihugu rishike no muri ico gisirikare, simbona systeme nk'iyo mwanya izomara iri kwigenda uko imeze. Abenshi bakeneye yuko barambira ku butegetsi, baragira nka bijya bagize bo kubongera imishahara, ariko bagashobora no kubumviriza ntibabeho ari abantu bakoreshwa nk'ibikoresho. Hari uwavuga ati umusirikare n'inkoni wishimikiza ugashinga aho ugomba kugira ngo ujabuke. Vyari bikwiye rero yuko uyishinga ahantu hajabuka igihugu, hatajabuka akagwi gakeneye amaronko, gakeneye inyungu z'akagwi. Igisoda gitegerezwa guhagararira igihugu cose. Icokorwa rero cane cane n'abarundi bahanura, ariko nabo bahanurwa bakumva yuko bari mu bategerezwa guharanira uburenganzira bwabo. Ibindi bibazo Pacifique yavyishuye neza, nta kindi kintu numva no kongera ko. Murakoze namwe Dieudonné Bashirahishize. Ngira Alice two kwakira umugwi wa nyuma w'ibibazo, hanyuma tukaza gutandukira igice ca nyuma ca kino kiganiro kugira ngo tugerageze kubahiriza umwanya. Egome Jiberi, nibaza ko hasigaye hariho abashika 5 bamaze kuduganya ngo twobakirira rimwe. Hariho Emma Reynold, Blaise Nahazwe, Mathias Ntwari hamwe na Elcento. Abo nibo basigaye bamaze kuduga. Nibaza ko Emma niyo bariko aratwumva ari hafi yo kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe canke agashikiriza iciyumviro ciwe.
ndabona atari hafi ngira Reynold wo kugura mikro ukabaza ikibazo cawe. Ego, merci kumpa umwanya wo kubaza ikibazo. Ubwa mbere nagira ntange contribution zibiri hanyuma ce mbaza ikibazo. Contribution ya mbere ni kuri bajya basirikare b'abarundi bagiye muri Somali barashobora gutaha ari bazima baca babarungika muri Congo. Umuntu aratahura neza yuko neva mu kubarungika muri Congo yari yizera harimo icizere ko bohapfira nk'abandi canke ko bokubitwa bagahunga kuko abandi bahunze aca babwira ati d'ailleurs ndabashize mu bihano ntimuzohembwa. Nabo baragize imana bataha ari bazima atankomanzi atawabishe batabaye imbohe za M23 kuko iyo baba imbohe za M23 naho nyene yari kuca bihakana nkuko yihakana abandi aca avuga ati d'ailleurs abo n'abarede tabara. Donc abo basirikare be n'imiryango yabo nimba bariko baratwumva bamenye neza yuko depuis le début umugambi wa Neva yari uko bozimangana soit bafungwe na M23 canke baherere mu mashamba ya Congo canke baturugamba biruke aca babwira ati amera yanyu muri Somali nta nurume yanzobaha. Ntivyagenze uko. Imana yarakinze ibiganiro vya Doha biragabanya umucanwa komba z'ukuri ziheruka za shosho nizijya zo muri Bukavu naho nyene abarundi ntibanagwanye barirutse barahunze baratsa amacerere bariruka 100 km/h. So barakize. Par contre ubu pour l'instant bagiye akaca babwira ati reka ndabaha ibihano byo kuzunguruka uburundi bwose n'amaguru ni igihano kiboneka neza yuko ashaka kubicisha inzara kugenda n'amaguru atamazi yabahaye atangya yabahaye atarasiyo bafise. Écoute abo bantu nibamenye neza yuko ayo mahera ntayazobaha yarayivye byaraheze. Aho nyene tukiraho ndafise akabazo mbega uwo mushahara basaba waruye yari wa mushahara Chirombo atanga tuzi wa 2500 nimbatari 5000 selon les grades par personne canke yari yamahera make Neva sanzwe abaha nayo nyene yayabinye. Ico ni kibazo très important nkeneye kumenya umushahara bariko barasaba uwari wo uwa Somali wo turawuzi uwa Congo c'est resté un mystère kuko Neva abaha amahera yishakiye. Donc ça c'est une question. Ica kabiri i contribution yo kuvuga ati hariho expression bavuga ngo umurozi umucungisha umwana muti kubera iki. Neva na CNDD-FDD barerekanye ko barengeye level y'uburozi igihe bagenda muri Nord Kivu. Neva ari atwara East Africa baca bamubwira ati wewe rero shiraho une force burundaise hajya muri Masisi hafi ya Kicanga. Neva cayambika abasirikare b'u Burundi abambika uniforme za Congo baca bataka M23 bayirasa ku mugongo. Hajya yerekanye yuko ijya expression ngo umurozi kugira umucunge neza umucungisha umwana ça n'a pas marché, il est pire que umurozi kuko yaciye arasana. Ça c'était une contribution. Ikindi nagira mvuge turetse ivyo vy'abasoda nabo bantuze vya Neva yuko uko yimereye ari ibintu bisanzwe nashize ko ikarata ngaha ya mu commentaire hamwe na tweet hejuru kuri iyi space ya Focode. Iyo karata yerekana ukuntu abasirikare b'abarundi bari déployé muri Sud Kivu. Hariho plus de 15000 hommes mais benshi muri bo plus de 10000 bakikuje abanyamurenge kandi amatwi adusumira Neva avuga ati mugafata Uvira nzoca nica abanyamurenge bose. La question est none OK ubwo ntimwo bamuvuza ibintu biremereye atavyemezo mufise ga Reinhold. Mon frère Gilibert bajya basoda yarungitse nashize ko ikarata ya deploiement yabajya basirikare b'abarundi murashobora gukoresha ama source mufise Gilibert nk'umu journaliste amaze kuja muri Congo kenshi cyane urabizi neza yuko batagiye kuramukanya batagiye muri tourisme. Urashobora gukoresha ama source yawe ukamenya nimbi ikarata y'iyi deploiement ariyo dusanze ariyo turabibona neza yuko bantuye abanyamurenge gusa ntibakiriko baranaproteja Uvira
kuko biravugwa yuko ibigwanisho byinshi vyacunga Uvira vyagiye i Bujumbura kandi ni chantage ivuga iti mugakora ko Uvira aba bantu turabamara. La question est simple, nimwe abamara abo barundi bazotaha gute? Kuko mu gutaha bazorinda guca Uvira kugira batahe canke bace muri rya plaine iyi ya Rusizi. Irya plaine irabana n'u Burundi. Bazoca he? M23 ihafashe. Ica kabiri, none ko amasase hajya mbona muri Minembwe atayizine y'amasase hari. Abo basirikare ashaka kwicisha abanyamurenge bazorasa amashargeur angahe basigarane zingahe M23 igiye hejuru kwivanja. Ico ni kibazo mushobora kuvuga muti bari deployer hariya ngira c'est pour observer canke pour créer des business sinzi. Ariko selon moi bari deployer hariya intention zabo sinziza. Kiretse umuntu ahaririye yuko batari deployer uko iyo karata ivyerekana. Ikintu donc iyo ni question kuri probable massacre y'abanyamurenge iyo chantage. Ego muce musoza heno murahiriza umwanya. Ndiko ndasoza. Kese nyuma Neva yarungitse abasirikare barenga 15,000 ibihumbi 15 barenga bakorana misi yose na FDLR akugara amafrontiere n'u Rwanda avuga ngo rukorana na Rede Tabara ngo hamwe n'abandi banyombare n'abandi. Ma question il est très simple, ni giki kibuza u Rwanda vy'ukuri gukorana na Rede Tabara canke na banyombare canke n'abandi bantu, vu que Neva akorana ku mugaragaro na FDLR kandi wewe ko tabinyegeza kandi ko ari ibintu yivugira ati je nzogeneraliza, ni giki cobabuza kandi ko écoute ari ugucigura. Ariko ico kibazo ngira cyo kwishirwa na leta y'u Rwanda ngira abatumire kirabarengeye. Barashobora kuanaliza bakavuga bati observation yanje ni iyi ndavyibaza kwiki. Umuntu wese arafise droit de penser. Bona ni giki kibuza u Rwanda finalement iyo umuntu yamaze kukwagiriza kugara ama frontiere akagutuka akagira iki ibyo bintu byo kwisembana biva kuki. Voilà, iyo niyo question vraiment. Turi kumwe. Murakoze cyane rero. Yego. Ngira mu kwakira ukurikira Alice. Twakire mu gukurikira hari abavuyemo n'abagiye barinjira muri abamaze kuduga bose tubakire ningoga, ariko abasigaye mugerageze mukoreshe umwanya kugira ngo dushobore kuha ijambo abatumire babishure. Blaise Ninazwe ni mwa muri ko muratwumva mu kugura akamikro kanyu mukabaza ikibazo cyanyu canke mugashikiriza iciyumviro cyanyu. Sinzi ko Blaise ariko aratwumva. Nimba atari hafi ngira twaturakira. Niba atari hafi turashobora kuba turakira bavuye. Uyu Emmanuel mwanwa muhaye ijambo rya mbere hanyuma ntibyakunda ko twumva. Yari yamanutse aragaruka. Sinzi ko niba twumva yoshobora kugura mikro nimba afise ikibazo akabaza. Yego ndabumva. Iriwe akabazo canke n'intererano. Akabazo kanje kubazwa aba batumire uko ari babiri. Muri make umuntu ariko arumviriza injyana ziba ziri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntashobora kuzitahura neza mu bihugu bivuga ururimi rumwe. Ikibazo canje ni y'u Burundi n'u Rwanda, kandi mu Rwanda aho bahari umutekano atankaho zivugaye. Sinzi ko musubiramwe ikibazo kuko ijwi ryari ryagiye nibaza ko batumire batacumvise. Ikibazo mwabajije kivuga ngo iki? Nariko ndabaza ati ni kubera iki hugaye imipaka iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, kandi mu Rwanda hari umutekano atankaho zivugirayo, ariko hagati y'u Burundi na Kongo aho muri za Uvira na hehe hakaba hacuguruye kandi ariho haguma havuga ibikoho. Ubwo ni umutekano wo uri kurarindwa wonyene canke ho bari ikindi kiba cinyegeze inyuma? Akabazo kanje nako murakoze. Murakoze ngira baza gusura kubahinyisha ariko cyasa n'icyari tishiwe. Alice sinzi ukurikira Gilbert ni Elcento niyo bariko aratwumva yo kugura mikro yiwe, sinzi ko ari kibazo canke ari intererano. Ya murakoze ni nakabazo kamwe nshaka kubaza, ariko mbanje gushimira abatumire bose bari hano, nkaba nshimiye na Focode nka organization ibikorwa bakora. So
imbere yuko mfise akabazo kamwe nashaka kubaza Pacifique ni nahazwe, ariko imbere yuko ndamubaza nashaka kunganira ku kintu yari yavuze ngo haraho CNDD FDD yitwara nkaho ikiri itarafata igihugu kubera igituma ndabivuze gutyo bica bijanirana n'ikibazo mwashizeho ngo ibiganiro hagati y'u Burundi n'u Rwanda vyahagaritswe n'iki. Jewe nibaza yuko hari ibintu vyinshi vraiment biriko biratuma ibiganiro bihagarara hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Nashaka guha example ibintu ndibaza ko Pacifique ivyo ashobora no kubikoreraho. Mfise sister wanje yavuye muri diaspora aza mu Burundi afata indege imukura iyo ari mushikana i Bujumbura, hanyuma ahamara indwi imwe i Bujumbura, hama ashaka kugira ngo aje gutembera mu Rwanda agiye n'imodoka n'undi muntu, hama baragenda baca i Muyinga baca i Kobero. Shaka kubereka igituma hoba hari igituma ibi bigani u Rwanda n'u Burundi bikiri kure kugira ngo bumvikane. Urumva ku kibuga c'indege nta kibazo yarinjiye neza kandi ntari mu bintu ntari muri social media ntari no kuri Twitter nta namwe ari. Urumva rero yarinjiye neza ariko agiye guca ku Muyinga Ikobero agenda kwerekana kubera we afise passport y'ikinyarwanda, hanyuma aragenda abandi uwundi muntu bari kumwe aragongesha uwo yariko aratwara imodoka, hama nawe agezweho baramwankira akababaza kubera iki munyankira, kubera babonye ko afise passport y'ikinyarwanda ariko avuga ikirundi. Arababwira ati jewe naragize choix yo gusaba ubwenegihugu bw'i Rwanda, ati ibi nivyo bintu nkoresha, ati mfise ubwenegihugu. Bari bahashitse 10h du matin baramwankira bakamujuragiza ngo mbese humiliation totale. Pacifique ibi ndiko ndavuga n'ibintu nari birikodinze, ibintu bifise evidence dushobora kuguha canke wenyene tukamubwira akagukontakta akubwira ivyamubayeho. C'était de humiliation totale. Abo bantu nyene baravuga, abo nyene bo kuri frontiere barya nyene bariko baraba ivyangombwa bararekunda ararengana, we baramwankira pe. Arababwira ati ko mfise ivyo musaba vyose, ati wewe turabona ko uri umunyaburayi ibiki n'ibiki okay ariko mfise ivyangombwa ibiki, baramwankira arashikana gushika 14h 15h. None arababwira ati basi uriko burira mureke basi nsubire i Bujumbura nimba mudashaka ko nambuka. Hanyuma baramubwira ngo turindiye umushefu wacu aze ngo niwe aza kugira decision ya nyuma. Hanyuma hageze 17h30 haca haza uwo mukuru nyene wa mushefu wabo aca aramuhamagara muri office ngo ngo mwege nimwe bakobwa, ngo nimwe bakobwa muza muvuye ngo abanyarwandakazi ngo muba muje kugendana n'abagabo ba CNDD biki mbese humiliation ibintu bita. Arababwira ati aranabereka je ndi umuntu mfise urugo mfise n'umugabo kandi umudamu yarongoye n'umuzungu, arabereka ibintu vyose. Je ivyo uriko urambwira n'ibiki? Ubona mbese humiliation totale, baramwankira. Hageze 18h ariko aho hagati aho akaguma afata telefone yiwe akaguma contacta avugana n'abantu ati je ndahagira ibibazo ibiki. Nimba rero uwo mushefu yavuze ati uyu muntu ninamusubiza i Bujumbura ashobora kugenda muri ambassade akavuga ivyabaye, kubera baramusabye na telefone yiwe. Arababwira ati telefone yanje ntayo ndabaha, baramushashiramo kode aranga kuyibaha. So babonye rero ko ari umuntu mu diaspora kandi umuntu ari smart mu mutwe, nta bwoba yagize. We yari ku mutima yavuga ati ibiba vyose namaze kukubwira bari Bujumbura ibiriko biramba, kuvuga yuko na ambassade mucyo mugenda mbese yari en contact n'abantu bari Bujumbura. Baratinya ivyo rero. Hageze 18h baca baramubwira ngo ufise choix imwe, ngo swati ngo turakurondera imodoka ikubandanye mu Rwanda ngo canke urasubira i Bujumbura. Aca ababwira ati subira i Bujumbura, aca murondera special imodoka private babandi bari kumwe bamusize. Rero nico ndiko ndakwereka, ibaze rero aciye asubira aciye agenda mu Rwanda. Ageze mu Rwanda avuga ati plus jamais sinshobora kuja mu Burundi kubera ivyamubaye. Rero ugeze mu Rwanda uciye ubwira nk'inzego ivyagushikiye. Urumva rero igituma ibintu urumva igwana ingene baca kubera kuba afise passport y'ikinyarwanda gusa baramwemilia, it was humiliation totale. Ivyo rero bica vyereka yuko
biragoye kugira ngo wa mubano hagati y'ibihugu bibiri ugira ahantu ushika kubera d'après tout elle est burundaise tu vois Mm. urumva so ego nivyo nshaka nivyo rero ikibazo nashaka kubaza ako nakantu nashaka kugira ngo ngire Pacifique kugira ngo ivyo ariko aravuga urabe ko ego abavyumva mucagagure Santo ya bwira ko mubaza ku akabazo rero kabazo kugira nashaka ngo duhe kubaza Mhm. ikibazo ca FDLR Pacifique hari ukuntu abantu sometime abantu bakivuga hakajamo légèreté bariya n'abagenocide aba FDLR they should not be anywhere none nka Focode nihe demarche muriko murakora ngo kugira ngo in future ntituzabe nka Congo ingene aba FDLR binjiye bakiintegra muri societe yabo natwe ni gute mwege nigi mukora canke mu prevoir gukora kugira ngo in future FDLR ntizitubera ikibazo nk'uko iriko irababera ikibazo muri Congo kubera baragiye bariintegra mu gisirikare muri societe civile mu buzima bwa misi yose ni iki mugiye gukora canke muteganya gukora kugira ngo ntituze kwisanga abakongomani bisanze murakoze urakoze Santo Alice ngira ngira dusigaranye babiri twokwakira ba banza nyuma unyumvira niwe hanyuma wa tugaruke ku nyuma batumire ngira ngo muri uwo mugwi yaba ariko ego aratwumva sinzi ko afise akabazo canke ari intererano bamvuga inyumvira Frederic sinzi ko muriko muratwumva mu kugura akamikro kanyu Mwiriwe. mwiriwe Amakuru make. n'amahoro Jewe nagira mvuge ku bintu bijanye na ibi mwavuze vy'imipaka. Ince mvuga n'ikica kijanye na insubordination. ego Imipaka muduge kwijambo muranyumva? turabumva muduge kwijambo Fedeko bamvuga inyumvira Imipaka no kubera ko Perezida w'u Burundi yashaka kwerekana yereke mugenzi we wa Kinshasa bagiraniye amasezerano yuko mu vy'ukuri afise ugushaka kuko bafashanya mugabo mu mutwi we byari ibibazo bibiri ikibazo c'amahera kiza imbere y'icamoko amahera bari bavuga ko tuzaramuha ku musirikare arungitse ibyo by'amoko navyo ni nka politike ya rusangi bavuge bati twebwe turimwo turafashanya yo kurwana ya empire hima bavuga hirya no hino ico ni ca mbere insubordination ivana nuko ibintu bitatu ica mbere ni ingene baba uwo mu kaporale yabanye n'umukuru uyu w'iki gihe mu gihugu kiriya gihe yari umukuru muto canke atari umukuru mw'ishamba uyu muntu arizigirwa gusumba uwo muntu aje yarize akademi militaire kubera ko yagize akademi militaire ntiyizigirwa nk'uwo muntu yabanye n'uwo umutegetsi uyu w'iki gihe igihe bari kumwe mw'ishamba ikibazo ca kabiri ikibazo kijanye n'ibi by'ubwoko kandi ngarukako urabona baje barimwo barashira abasoda b'abarundi hamwe kugira ngo bubake igihugu muri ico gihe rero bariko mwene bubake igihugu barizigiranira mu bwoko bakizigiranira muko bagwanye mw'ishamba nico gituma mvuga nti twita insubordination bw'ivyagwa n'ivyo bintu bibiri ku buryo umuntu w'umukaporale arega umuntu w'umugenerali agahanwa icya gatatu n'ikintu kijanye no kubona abantu bari mu gisirikare ca kera baba imiriye mwibyo nkuru nzavuga ati biraryoshe kubona umusoda muto muto apfukamika general agashira inkoho hasi yarongeye kandi aravuga kera ati burya si kubera ko wize igisirikare ca leta muri za Amerika muri za Buraya kuri umuntu w'umuhinga gusumba umuntu yayize gushika wa gatandatu uyu munsi akora akazi neza tugashima urumva bo les references baba bagenderako sizo ibindi bihugu bigenderako ni zabo naco gituma usanga uyu munsi igihugu cy'u Burundi gifise ibibazo bijanye n'ingene amategeko ibintu ngenderwako mu bindi bihugu atari byo bigenderwako iwacu inaco gituma ibyo tubona iwacu bidasa n'ibyo mu bindi bihugu nibyo bintu agomba kuvuga murakoze
murakoze cyane Federico bamvuga inyumvira no kubahiriza umwanya reka tugaruke ku batumire imbere ko tuca tuja mu gice cya nyuma cya kino kiganiro reka ijambo rya mbere ndarihe Dieudonné bashiraho ishize mwakurikiranye utubazo twa Emmanuel Reynold na El Santo ngira mwogerageza kwishura Gilbert unkondeye gatoya ari akabazo mutumire yari yaturungikiye kanditse ngira twokongera ko Maître Bashiraho ishize agatangura kwishura yagize ati mbega uyu munsi hotanguriho nyabwoko ryeruye mu Burundi ku bwa Pacifique canke Bashiraho ishize mubona vyohagarara gute kuko ivyo tubona biri kure ego bashiraho ishize ngira mwoce muhera kuri ako kanyuma murakoze kuri ico kibazo kijanye n'ihonyabwoko yoshobora gutangura mu gihe ryoba icokogwa mu kwishura hanca nisunga ivy'amategeko mpuzamakungu avuga amasezerano 48 Burundi bwateko igikumu itegeko ryo muri 2003 rivuga ibijanye no gukinga ihonyabwoko igitabo mpanavyaha ibwirizwa nshingiro n'ibindi bivuga yuko ihonyabwoko ari icaha ndengakamere mu gihe ribaye igihugu cose casinye amasezerano yashizeho umuryango wa ONU gitegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo iryo tegeko ako kabi kabishe gahagarare narasomye igitabo c'umwanditsi Romeo Dallaire wo muri Canada yari ahagarariye Minuar mu Rwanda avuga ingene yatabaje amahanga avuga ati hapfa abantu 10,000 ngaha nimuzane ingabo mwebwe mufise uburyo muze mutabare hanyuma umusirikare yari ahagarariye Amerika mu mugwi ujejwe byo kutabara no kugarukana amahoro ku isi yamubariye ati ibyo 10,000 uvuga bipfa bisumbwa n'umusoda umwe wa Amerika ushobora kuza kagwa muri ivyo bihugu vyabo birabure bicana hanyuma bigatuma nk'umukuru w'igihugu ngahatakaza amatora mu guheraheza igitabo ciwe yagiheraheje yibaza ati mbega bwa bundi koko usanga umuntu umwe yoheza asumba abantu 10,000 bwa bundi koko abantu bavuka bangana mu burenganzira bwabo aho singarutse ku bihugu vyahakuyeho ingabo zibona abantu basugerejwe bagira batemagurwe zikagenda amahanga co nari impereye ko ivyo bihugu nk'ivyakure urashobora kwibaza yuko vyofasha ugasanga kumbure ntibifashije ariko kumbure ivyo vyabaye kera bishobora kuba vyarabereye icigwa ibihugu vyinshi byarasabye imbabazi biravuga yuko ivyabaye ari akamaramaza abantu bicwa abantu barorera ariko rero nkibaza yuko nk'ubu kumbure iryo kosa ritoba kabiri haba mu bihugu vyo mu karere turi mu mugwi wa Afrika y'ubuseruko kumbura ivyo bihugu vyo mu karere vyashobora guterera kugira ngo kabikabishe gahagarare ariko akimuhana kama kazi imvura ihise mu gihe ibintu nk'ivyo bibaye abantu ba mbere uko bihagarika n'abarundi jewe ni wewe nabo bana b'igihugu baguriwe ibikoresho vyo kurinda abarundi nibo bategerezwa guhagarara bakabihagarika bagahagarika ku kagwi k'inkora barakoba gakoze ibibi bishe nk'ivyo rero ubwa mbere na mbere murumva ko abantu aribo bategerezwa kwibako ntihagire umuntu yibaza ngo ndarindiriye uzoza kuntabara naho na wene aba akenewe kubera iyi nzira iriko irashakenera umuntu aza gusukako amazi ngo azimye mugabo umuntu wa mbere wo guhagarika ivyo bibi n'abarundi abarundi nibo bategerezwa kugarukana igihugu cabo ku murongo
wo kubahiriza agateka ka zina muntu. Hanyuma ku kibazo Emma yabajije ku kibazo Emma yabajije ati mbega none ko ku ruhande rw'u Rwanda ata ntambara ziriyo, imbibe zikaba zugaye ariko zawuviraho ibikoho biguma bivuga hoho imbibe zikaba zitugawe. Ni ibintu bigoye gutahura, twari twakivuze ico kibazo. Biranagoye gutahura ingene imbibe hagati ya Kongo n'u Rwanda bitigeze vyugara, Kongo yagiriza ico gihugu yuko ngo gishigikiye umuhari urwana. Nko ku muntu azi ibi bihugu, ni ukuvuga yuko nka Uvira, nk'isoko rya Bujumbura ritarasha, abantu bavuye Buvira baza kurema i Bujumbura bahakwa kungana n'abarundi canke bakabasura. Ibi bihugu nko muri Kongo murabona umunyekongo wo ngaha mu buseruko akubwira ko yashoboye kuja Kinshasa ni mparugwa, kuko bisaba yuko urinda kuronka itike y'indege igutwara ku birometero 2000. Ayo mahera rero n'ayo mahigwa bayaronka ni bake. Abenshi rero ibi bihugu vyo muri ibihugu bibanyi nivyo basumiramwo, nivyo baronkamwo ibitandukanye, haba mu ma universite murazi abo twigana abo n'ubu niko bimeze, abanyekongo b'abanyarwanda twamye ni nk'ababanyi, ni barya bazimyamuriro, niyo ugeze kurahura niburahurako. Bisanzwe nta muntu yari akwiye kwiyugarirako, cane cane yuko Burundi ari igihugu kidashika kw'ibahari, ivyo bita les pays enclavés, categerezwa kuraba ingene umunyagihugu atahahombera, ahubwo ibibazo n'ivyaba biriho bikaguma bivuganwa biciye mu nzira za diplomasi nk'uko ibihugu bisanzwe bifise amayira vyashizeho vyo kuvuganiramo. Hanyuma urumva twari twakivuze ico kibazo, iyo hari intwaro y'umukazo idashobora kwishura ibibazo bihanze abanyagihugu bayo, igerageza kurondera insiguro yaho kunanirwa kwayo kwavuye. Ni ya nyendamuvano ya Ndyogo. N'ahandi ku ruhande kuri ivyo vyo mu Rwanda nta mutekano urigera muri iyi myaka ya vuba twigeze twumva ngo ku rubibe rw'Uburundi n'u Rwanda ngo higeze haba ingorane canke iriya mu bijanye n'umutekano, ahubwo intumbero zirahandi n'abagomba kubikamisha mu buryo bwa politike, berekane yuko ubwoko runaka rubagemuramiye kumbure kubera abatwara hariya araba, n'ibiharuro vya politike cane cane gusumba ingorane z'umutekano. Reynold yaterereye intererano ziwe, nta kintu nozivuga ko. Hari n'ibibazo yabaza wumva yuko ari ibibazo vyo kwishurwa n'abahinga mu vya gisirikare, avuga ati boca hehe, hamwe boca bagumayo. Aranavuga yuko hariho iyo riske yuko Uvira ifashwe, basoda b'abarundi bari hariya bashobora guca bagirira n'abanyamurenge bakikuje. Ivyo ni n'amasenari mu vy'ingwana, aho uvuga uti ibintu bishoboka nibi n'amapronostic. Naye ahandi kugenda gusubira gukora yandi mahano, abo umubanyi ntuba waramutoye, ntunamukuraho, muzoguma mubana ivyo byose. Sinibaza yuko coba ari igiharuro ciza kuri CNDD gusubira kugira ayo mamasakre ya epilation ethnique. Byabaye inturo, biracariko biratera, biracariko biratohozwa, biriko biraduga. Nukuvuga yuko mwibwirizwa nshingiro ry'u Burundi gisoda gitegerezwa gukora cisunze le droit international humanitaire. Umuntu yari mu ntambara, hari amategeko y'intambara ashobora kurengera ku basivile, ategerezwa guhangana n'uwo bahanganye. Hanyuma hari ikibazo yabajije ati mbega ko Uburundi bukorana na FDLR, ni kubera ko u Rwanda nabwo
twokorana ku buryo bweruye n'iyo migwi. Ibihugu byose bifise ingene bikora diplomasi, hari ibihugu usanga bivuga biti ibiganiro nivyo bishobora gutuma ibihugu binyafrika bibana nk'ibivukanyi, bikabana vyuzuzanya, atari uguhangana. Sinoshobora kwishura ku ruhande rw'igihugu ngo mvuge ngo politike yabo mu bijanye n'imigenderanire, mu bijanye n'umutekano bibikora gutya, ariko kumbure babona yuko nk'izo nzira z'ibiganiro barimwo arizo zishobora gutuma amahoro, umutekano n'umubano mwiza bishobora gutsimbatara, aho gushira imbere intambara. Ku bisanzwe intambara naho iguma igaruka, naho biboneka yuko kw'isi iriko irasubira kugaruka nk'umuti w'ibibazo vyamaze kunanirana ku bundi buryo, yasa n'iyakumiriwe mu masezerano yashizeho ishirahamwe mpuzamakungu, ariko hari ababona yuko umengo kumbure nico bibaza ko cabahaye, naho baba bahawe ahanini n'ibiganiro, bakabona umengo nivyo bazoguma bungukiramwo, mugabo intambara kuyungukiramwo, uravye ivyo umuntu aba yatakaje n'ivyo aba yungutse, nibaza ko ibiganiro biguma ari wo muti urama. Hanyuma kuri Elsato ku vyo yashikirije vyashikiye umuvukanyi wiwe, n'ibintu bibabaje cane, n'ibintu vyo kubohozwa. Hanyuma niyabona hari inzego yoshobora kwitura kugira aronke ubutungane, akazozitura, naho mu Burundi hoho nibaza yuko vyogorana gose. Hanyuma bamwumvira nta kibazo yabajije, kwabaye guterera mu kwishura. Jewe nkaba ngejeje ngaho, murakoze. Ego, ngira Pacifique namwe mwo kwishura utubazo Dieudonné Bashiraho ishize yasigaje. Ego murakoze, mbere byinshi yanavyishuye. Hari izina nari nemeye ko nza gutanga nari nibagiye, uwo navuze yahora arongoye intambara ziri muri Congo, ariwe yari cegera c'umukuru w'ingabo zigwanira ku butaka, yari Ignace Sibomana, ari ubu arongoye kimwe bita FRAD. Aho nayo ko nderekana ingene vyo mu gisirikare c'u Burundi bisigaye bicuritse, aho usanga icegera gikomera kurusha uwo mutwara. Ni henshi ivyo bintu biri, sinokwirwa ndabigaruka ko ngira abantu barafise amakuru atari make mu bibera mu nzego z'u Burundi. Hanyuma kuri Reynaud yatubwiye byinshi, Dieudonné avyishuye ko neza, ngira naje sinza kubigaruka ko ati bano basirikare hamwe bokora iryo bara, mbega baramutse bataha bazoca bacahe. Umva nkuko bivuze n'amasenariyo, hariho senariyo ivuga ubwa mbere bwo gufata Buvira, bibanza ku M23 nuko yoba iyo ntumbero y'ifisi ikanayerekana hanyuma ikayikora kugira ico kindi kice kiba, urumva bitaraba biragoye ko twebwe nyine tuvuga ngo bizohava bigenda gutya, ariko biramutse bikorwa uko yabivuze, naho ingorane n'ivyo zirashobora kuba izikomeye ku gisirikare c'u Burundi no ku ngaruka vyogira muri kazoza babaye bakoze ivyo vyaha vy'agahomerabunwa canke kaba jenoside baba bakoze ku Banyamulenge. Hanyuma hari ikindi yambajije kiri presi neza, yagize ati uyu mushahara bano basirikare bariko barabaza n'uyuhe. Yanagize ati ubwa mbere ndayishimiye kino kikaba cy'abasirikare muri Congo, intumbero kwari ukubicirayo, kumbura hava natwara ngira n'udufaranga twabo. Hanyuma ati ubu nashaka kubicisha inzara, niho rero cyambaza ati uyu mushahara bariko barasaba n'uyuhe. Umushahara bariko barasaba, ubwa mbere twavuze amafaranga bakoreye muri Somalia, ayo arazwi, ariko no muri Congo ibintu vyagiye birahinduka. Baratanguye ubwa mbere babaha udufaranga tw'intica ntikize, amadolari 50 ku kwezi ku musoda mutoyi, ku musuzi ofisiye bakaduga sinibuka ko era amadolari 60, ku mu ofisiye bakamuha amadolari 90 ku kwezi.
hanyuma aho ko twaguma twandika dushira habona amakuru tuvuga amafaranga abatwara bo bariko bararonka bariko baragurisha umusirikare uko twagumye tubivuga niko tuno dufaranga babaha natwo twagumye tuza turaduga hari ukuntu uko abasirikare batubwira ivyago bafise muri Kongo tukavyandika abategetsi nabo bumva bamaramaye bakabona ko ibara rigira rigwe bakaca bagira akantu gatoyi bahinduye muri bya bibazo twaba turiko turavuga by'abasirikare ni gutyo n'utu dufaranga bagenda bararonka twagiye turaduga ntaho duhuriye n'ayavugwa ndayishimiye yo bagurisha umusoda umwe ariko n'utwo duke abasirikare baravuga bati utwo duke twacu ni mutuduhe rero amafaranga ya nyuma baheruka kuronka abasoda bari muri Kongo bavuga ko ari ayo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nayo nyene bayahawe mu kwezi k'umunani bahagira bati ayo yandi mezi yose yo ari hehe nayo ni muyaduhe nuko ico kibazo kimeze utwo duke tukubafasha bari hariya uko twagiye twaduraga ati duhe udufaranga twacu tumaze ayo mezi yose atana kimwe mutubwiye ayo niyo bariko barasaba ikinababaza rero abo basirikare nuko bagira bati kitubabaza kurusha nuko uwaturiye turi muri Kongo umwe mu batwivye amafaranga yacu tugorewe muri Kongo n'uyu General Muzinga none wa General Muzinga ni wadusanze ni Burundi twatashe aho yoje kwishura ibibazo byacu aca duha bino bihano byo kutumaramaza ngo nitugende n'amaguru igihugu cyose ico kiriko kirababaza gose abasirikare nibaza ko n'abatwara igihugu n'abatwara ico gisirikare bakwiye kubikora ko bakumviriza bano basoda naho womenga abasoda barabaye intama buriya nta umenyera umusoda yamara umusoda nta umenya umunsi yivyukiranya nawe akabibaza ukundi baramutse bavuga kumbure ndabaciriyemwo Pacifique ntazwe hari abantu bashobora kwibaza nivyo Muzinga General Muzinga yarabahanye ariko Muzinga arafise abamukurira hari abatwara igisirikare cy'u Burundi mbega babonye ko abo basoda bo ntibumva ko habaye amakosa mbega barabwira ko abarituye utwara ingabo z'u Burundi prime niyo ngabo canke baba barashikirije ikibazo abandi babatwara bakerekana ko umwe mu barongoye abarenganije umukuru uyabahanye yabatwara muri Kongo bavuga ati yaratuririye ibyacu turi muri Kongo hamwe tukagira inzara ntitugaburirwe kandi amafaranga yavyo ariho ariko kandi buriya n'umurongo muremure abantu bajya basirikare bano basirikare no guhera ku wabagurishije ndayishimiye hakaba abo bagabura ayo mafaranga y'abasirikare yabo prime yaba nakandi kagwi kaba general kandi navuze ko igihe aho igihano cazananye ni General Prime yaragiye kubagirisha inama amenya ibibazo baza kumubaza imenya hakiri kare ibyo bapfunditse acarakata inama ntiyayikoresha uca wumva ko n'ahari Muzinga yabakoreye ikibi kuva hariya nk'uko bamushavuriye n'ubabandanije kubakorera ico kibi umurongo wo kubahana uva kure umurongo wo kubanumya uva kure si Muzinga yari amafaranga yabo yo muri Somalia ayo mafaranga yo muri Somalia yama yaje agakoreshwa ibindi akaribwa nyene muribuka mu myaka mbere gose havugwa ngo hari indege y'umukuru w'igihugu igiye kugugwa ngo bayakoresheje mu mafaranga yavuye muri Somalia ngo niyo baguze iyo ndege tukarindira ntiboneke igize iraboneka naho irazimara iminsi Bujumbura mu nyuma twumva ngo iri muri Portugal no bigumiriwe amayera atawuyibona atawuyizi rero aya mafaranga yo muri Somalia haribwa nabo bakuru bose guhera hejuru gushika kubarongoye igisirikare rero ibyo bariko barasaba vyariwe na benshi abari muri iyo nzira yo kubanumya ni benshi abakeneye ko abasirikare batobaza twabo hanyuma ku kibazo ati ni giki kibuza u Rwanda nago kuja gufatana na Red Tabara bagatera nkuko Uburundi bwifatanije na FDLR Dieudonné yacishuye ko neza iyo turiko tuvuga ibintu by'ibihugu hariho reserve umuntu agumana umuntu ashobora kuvuga ngo u Rwanda gogira iki u Rwanda nibwifata uku ni ingingo zifatirwa mu barongoye u Rwanda ni igihugu kiboneka ko gipima neza ingingo zifata mu kwishura ibibazo kiba gihuye naco hari naho usanga bagira bati tubateye twonabakubita bikomeye mugabo ugasanga bo babonye izindi ngaruka baje kuraba imbere yuko bagira ivyo urabona ko ari igihugu gifise abategetsi bapima neza ingingo yose baza gufata ku kintu n'ingene bishura ku bintu ngene amatangazo y'ababa yubatse
usanga atandukanye gose n'amatangazo y'abategetsi b'u Burundi. Rero sinobinjirira ngo mvuge ngo bogira iki, nta nkeka ko bobo usanga bafise ingene biga biteze kwishura kuri ivyo bibazo baba bariko barahanganako n'u Burundi. Hanyuma ku kabazo ka Emma Dieudonné yakishuye ko singaruka ko uyu El Chanto yatubwiye amagorwa y'umuvukanyi wiwe. Ico nokongera ko kuri ibi yatubwiye nuko muri rusangi umunyarwanda wese agiye mu Burundi muri ijambo ry'igifaransa afatwa ko ari suspect. Umunyarwanda wese mu Burundi abimenye ko afatwa ko ari suspect. Amakuru usanga dufise aravuga abanyarwanda benshi ko bamwinuba, abayinubwa ko ari inkozi y'ikibi, ko bamufata ko ari umutasi, bamufata ko ari urungitswe gusuma urusaku, bamufata. Rero ni benshi n'abanyarwanda benshi mu Burundi bahagirira ingorane, urabanyuruzwa, urabapfungirwa ubusa, urabanyagwa ivyabo. Ejo bundi twariko turatanga nk'inkuru y'abakenyezi babiri bari muri galeri yitwa Lorider, bari bahamaze igihe bahadandariza, none ubu umwe baramufashe baja kumupfunga, uwundi yariko arahamwa vuba nawe nyene umwe ngagira apfungwe, uwa mbere yarageze mu mpimba, ariko intumbero ari uko ibibanza bariko baradandarizamwo bakeneye kubibaka babihe Muka Evariste Ndayishimiye. Urumva n'umurongo umwe uri umunyarwanda mu Burundi no kumenya uhari, umenye ko ingene urabwa n'ingene ufatwa, kandi mu kubasohora habura ati mbega abanyarwandakazi vyagenze gute ngo bariko baradandariza hano hantu. Ariko ugiye mu Rwanda Barundi baradandarizaho, Barundi barinjira, ntitwumva ngo hari umurundi yagize ikibazo cyo kwinjira mu Rwanda baramwakira. Izo mbonera koridori zivugwa mu Rwanda turaronka amakuru zinjiye zigasohoka nta ngorane bagira, ariko vyagera ku ruhande rw'u Burundi ukumva ni ikibazo gikomeye. Mbere yaho mwanambaza n'ingaruka ibi byo kugara imipaka vyagize, uri kurumviriza Abarundi baba ku mipaka ingene ishavu bafise, bavuga ati niyo twashorera ibyacu niyo vyaja. Urumva ishavu rinini bakerekana ko bakenye bagize ingorane mu Rwanda, ukumva nta kinini babivuga ko kuba ubwo rubibe bwugaye, ariko ivyo byose ibihugu byose birahomba. Uburundi bwo nyene buriyugarana bukihomvya, bwo nyene igihugu kiri mu bukene nk'ubwo tuzi kikiyugarana kikihomvya, bica bihura na kimwe bamvuga yumvira ravuze. Ahanini bagize bati tugiye kwa Tshisekedi tukamwereka ko tumuriko gose, ayazoduha niyahambaye kurusha kumbura yoza neza ca mu matagisi n'amafaranga y'igihugu, mugabo uriya duha amavarizi yuzuye amahera tugapakira mu mifuko tukarungika Dubai n'ahandi tukayagabura, ntawe uzoza kutubaza amafaranga ava muri Kongo muri budget y'igihugu, nta na hamwe yabona, nta numwe azobaza ati mbega abasoda b'u Burundi baguzwa ngahe, mbega mwayakoresheje ibiki, mbega yagiye he. Rero dufise abategetsi bashima bene ayo mafaranga atagira ingene akontorogwa kurusha amafaranga aboneka ashobora kubazwa aza atumbereye igihugu. Abarundi bakena, Abarundi barira, Abarundi bagwara, Abarundi bapfa. Ico si kibazo c'abantu batwara Burundi, baharura imifuko yabo. Umugani wabo undi ati jewe hamumva mvuga nuko abana banje badashonje, ubu umunwa usigaye ufise ico urya. Imana yarishuye kaca hembaza kubwiwe abana biwe bariye. Umwe niwe yagira ati mbega abana b'umukuru w'igihugu ni bande kubundi yita se Barundi, ni gute harura abana batandatu canke ndwi yo mu nzu yiwe atavuga ati Abarundi bose bariye, agira ati abana banje bariye iminwa yose izoba yarose ikifungura nakamara amaza kubiri ngaho. Hanyuma yanongeye ko ikibazo ca FDLR abantu bakivuga avec yakoresha ijambo menga yavuze legerete, yavuze ati ntibagiha agaciro kaco, n'abantu bakoze ihonyabwoko. None ni igiki twebwe twoba dukora kugira aba FDLR ntibazohave binjira mu Burundi, ngo Burundi babugire nk'uko bagize Kongo, bagira inguvu nk'izo bafise muri Kongo. Si ikibazo coroshe gose nk'uko kiba kivuzwe. Ivyo dukora ni nk'ibi, burya uko turiko turavuga hose no kugerageza gutangiriza gufasha ko vyogabanukana, ariko ubundi imigenderanire y'abategetsi b'u Burundi na FDLR yakomeye gose. Dieudonné yabisiguye bihagije, si ya vuba. N'uworaba mu nzego hari abo duhora twumva bagira bati no kuraba neza, hariho bamwe mu nzego z'umutekano bashobora kuba ari nayo bavuye mu kiringo ca gatatu. Amwe mu mafaranga Nkurunziza yakoresheje muri ico gihe harimo amafaranga atari make y'aba FDLR. Hariho ayo mafaranga namaze kuvuga y'ubutare bwabo buca mu Burundi. Muzokumva iyo bariko baravuga ubutare bwose bwasohotse mu Burundi bukaja nka Dubai n'ahandi. Hariho umuhinga mu by'ubutunzi
akunze no kunabivuga ko ni amafaranga menshi cyane n'ubutare bwinshi cyane ariko ugiye mu mafaranga y'igihugu ugasanga ntibiboneka ayo mafaranga ntiyigeze yinjira mu kigega cy'igihugu. Ibyo byose biri mu bifatanye navyo, abantu barafatanye gose, hariho interpenetration nini cyane hagati ya FDLR n'abategetsi b'u Burundi ku rugero runini. Nta n'uwovuga ngo nibizorinda kuza burya bisanzwe biriho, biretse gusa kuba ku rugero nk'uko tubona FDLR yifatiye uturere muri Kongo, igwa nyene ifatwa nk'abajejwe umutekano wa Kongo. Ibyo ntiturabigerako, ariko no mu Burundi burya si bitoyi, biri ku rugero rukomeye cyane. Ibyo Frederico Bamvugimvira yatubwiye n'intererano zikomeye yagiye aratomora, ibyo twavuze ko ku buryo no bigarukako. Ikibazo cyanditse kivuga kiti mbega irihonyabwoko hamwe ryotangura mbega byoca bigenda gute, abo rihagarika abo babande. Dieudonné yakishuye, nanjye icyo noterera no kongereza ko nuko ikintu kigoye ku ihonyabwoko nuko ihonyabwoko baryemera ryabaye ryaheze ryamaze kumara abantu. Nayo ubundi ihonyabwoko ni urugendo rurerure. Ihonyabwoko si foto, ni filime ndende. Kenshi baza kuyivuga bavuze bati umwaka uyu harabaye barishwe, ariko kugira ugeraho ni ibintu byinshi biba byarabaye biba byagejejeho. Imvugo z'urwango, ugukumira abantu, ukwerekana bamwe ko ari abansi b'igihugu, ko ari ibikoko, ko bagize gute. Ibyo bintu ugira biraba, si no kuvuga ngo ihonyabwoko rizoza. Ibyo bimenyetso dusanzwe tubifise, turabifise mu gihugu. Ingene abatutsi bavugwa canke bafatwa, ingene rimwe na rimwe bakumirwa mu nzego zitari nke, n'izo barimwo ingene usanga umenga n'ibishusho, nkuko twamaze kubivuga. Ubona umusirikare mukuru atagira ijambo agabwa na kaporale, ingene abantu bagerageza kubaka iteka ryabo. Wa mukuru w'igihugu twumvise mu Rutana agenda akavuga ko ba Pacifique bariko barajya we wagwaye kwashi, baraba kuri televiziyo, ubwo nyene bakaca berekana Buramatari atwara ntara zo mu manuko w'umututsi. Ntibipfa kuba, ni kweri ko umukuru w'igihugu avuga ngo ba Pacifique ariko barafungura, televiziyo ikacerekana Buramatari w'umututsi, ubona gerageza kwifata yumvise ayo majambo. Uvuga nabo bari muri ubwo butegetsi nta jambo bafise, kuca werekana abasirikare abagenerali b'abatutsi baraho, hariho ubutumwa buriko buratanga. Ibyo bintu byose mu ntango biza kwerekana ati aba ni babi, aba sibo Barundi, hariho bene gihugu ni twebwe aba bandi sibo. Ukaraba inyandiko zica ku mbuga ngurukana bumenyi zikoreshwa na bamwe mu mbonera kure n'abandi begereye cyane ubutegetsi. Ivyo ni ibimenyetso vya mbere vyerekana ubwo rwanko ruzoguma rukura gushika ariho byo bitinda bikajana hajya ku kwica abantu mu kivunga, ariko biba vyahereye kure. Ivyo bimenyetso rero vyo biriho, kandi vyiza nuko abantu babihagurukira mu mwanya wa mbere nyene, atakorenza kurindira wa mwanya ukwica abantu vyamaze gutangura ku bwinshi. Ikindi kiboneka nuko ihonyabwoko iyo hajya nyene rigeze kuri urwo rugero ritigera rihagarikwa n'intwari hari. Aho ryabaye hose, ugiye aho mu Rwanda barihagarika na FPR yari ikiri kiroberi iza kurihagarika. Ugiye kwa Hitler ntabwo ari Hitler nyene ahagarika ihonyabwoko yakorera abayahudi. Ahandi hose si intwaro yabikoze bihagarika, haboneka izindi nguvu ziza zibiza abo banyagihugu, ziba mpuzamakungu, hama hariho izindi nguvu zindi ziza guhagarika bariko barakora ihonyabwoko. Arico Dieudonné yagize ati umwe wese muri twebwe afise uruhara rwiwe, umwe wese afise icyo ashobora gukora. Nk'amashyirahamwe yigenga dufise uruhara rujanye nuko turi amashyirahamwe yigenga ku kubivuga ko ku kurwanya imvugo z'urwanko. Abanyapolitiki bafise urundi ruhara rwabo, abasirikare bafise urundi ruhara rwabo, abashobora gukora ibindi by'igisirikare bafise uruhara rwabo, bamwe bose amakunga afise uruhara rwabo, bamwe bose bafise ico bategereza gukora mu nzira yo gutera bagwanya urwo rugendo rwadushikana kuri ako kabi, icyaha cya nyuma gishoboka mu bihugu.